Umubano mwiza hagati ya Dramati n'abaririmbyi bagenzi biwe b'abarundi ukomeza kugaragara mu bikorwa bitandukanye. Yewegaye be kicking my head and got me lead, started thinking over later, got to know them over here. This rapper been messing around, beefing with the OG and start snitching around. Ku rundi ruhande Simbizi wasema vumba na Landry promoter ntibiriko biroroha ku mbuga ngurukana bumenyi Bana nanje muri kino kiganiro ndagusabye gukora subscribe wewe utarabikora ndagushimire wewe wabikoze maze nawe ukomeza kubona ibiganiro byacu usangeze inshuti zawe ushireho like icyumviro cyawe muri commentaire ningira kamaro dukomeze kubana mu biganiro bitandukanye umunsi ku yundi. Si ubwa mbere kandi si n'ubwa kabiri agaragaza ko afitanye umubano mwiza n'abagenzi biwe b'abaririmbyi ku butaka bw'u Burundi. Ndavuga Dramati, Baby Killer ya Favorite, Shinji Kagawa niko muri no minsi ngo bamwita. Iki rero akaba ari kindi mu bikorwa akoze nyuma y'indirimbo ya Back to You ya Tesemba aheruka gukora kigaragaza neza ko Dramati afitanye umubano mwiza n'abaririmbyi bagenzi biwe bigaragaza urukundo ndetse no gufashanya hagati y'abaririmbyi b'abarundi. Dramati rero ni numwe mu baririmbyi bamaze kuronka Silver Award kuva kuri YouTube, aho nawe yayirose kuva aho akwirije abashobora kuba mukurikirana canke bakurikirana YouTube channel yiwe, ndavuga subscribers bagera ku bihumbi 100 ubu binarenga. Ni na Dramati kandi bisa nkaho ari mu gacerera ariko katarenze kuko heruka kugaragara amasanamu yuko ashobora kuba ariko arashootinga video y'indirimbo. Mbega indirimbo kuko nimbe hari yobari yiwe wenyene canke ni featuring nkuko tubimenyereye ku baririmbyi batandukanye. Ibi reka tubitege amaso tubirindire. Ku rundi ruhande Simbizi umunyoni, Simbizi wasema vumba canke Idris umuriro si sawa nande na Landry promoter ngo muri Premuzike Landry alikakora akazi kanta kigenda ariko Simbizi we ngo hari ukundi kuntu yarabishaka. Ibi rero ni ibintu bimaze imisi vyibonekeza hirya no hino ku muziki w'u Burundi, aho bisa nkaho bishobora kuba byaratosekaye bivanye n'utujambo turavugirwa ku mbuga ngurukana bumenyi hirya no hino, aho bano bagabo babiri bamaze imisi basa n'abariko barateraterana amajambo, aho Simbizi wasema vumba yagiriza Landry promoter kuba akorera intica ntikize agakorera amafaranga atana kimwe amaze ahubwo ngo ari make cyane, maze Landry promoter nawe nta kumuvugisha birebire ariko akagabanya umuvuduko munyishu amuha, ariko kandi Simbizi nawe akamwagiriza ko yifashishije zimwe mu zindi mbuga zo ku rubuga rwa Facebook, ndavuga Facebook pages z'abagenzi we canke yari yarakoze kugira ngo ashobore kwereka Simbizi ko nawe hari ico ashoboye. Aho muri izo mbuga ni twavuga nka rumwe washoboye kwandika ku bikorwa Landry promoter amaze gukora muri music industry y'u Burundi, aho gwagaragaza ko amaze kuduza zimwe mu mbuga zikomakomeye ku rubuga rwa YouTube z'abarundi, ahereye kuri Wakala TV yahereyemwo kuduga kuri iyindi yiwe Hitop TV ariko yo yaje kwibwa, hakongera kandi agashirako niyo afise ubu ni Hitop TV 1 nyene ni ya indi nyene. Ati rero ibi bimeze gute hirya no hino icuka benshi baza ko atari kiza ariko yamara kubamenyereye ibijanye na showbiz ibi barabitahura bakamenya neza ko nubwo Simbizi bavuga ibi ahubwo nawe ishobora kuba ari imwe mu nzira kugira ngo agirire promotion Premuzike ya Burundi, nawe ahubwo ashobora kuba yararicwe mu bundi buryo. Ibyo akaba ari bimwe mu byo abandi bagiriza Simbizi wasema vumba. Guys, inkuru zibari nyinshi umunsi ku yundi, wowe utarakora subscribe kanda subscribe kuri Fulgence Mika ukomeze kubana natwe tana kuri kagenzi kako maze inkuru zisuke. Ntibagire gusangiza inshuti zawe maze dukomeze ibikorwa umunsi ku yundi. Wakoze wabanye nanje ndagushimire kandi wakoze subscribe. Ciao ciao, Imana ibahezagire.